Sadbi yamaze gushika Nikita. Ego muri kano kanya turabona hari ko bake ariko ko baza bariyongera niko tuza kubaho umutumire nkuko twari twabibemereye yamaze gushika muri studio nkuko bariko baravyibonera abari live kuri YouTube yacu. Ego Yes, Buja FM Sadbi satura mabafu kuri no musi wa kabiri mu kiganiro Hit Connection no mutumire yamaze gushika murabona yuko aberewe cyane nuko tusabe abantu mwese muko muradukurikirana abantu baratanguye YouTube ya Buja FM abantu baratanguye kuza ari benshi ni muzene mu makomantere yanyu musire ko imiriro myinshi cyane hamatuze twakira Bizimana Abubakar Karum Sadbi satura mabafu n'amabuye sirako imiriro muri benshi hama twakire Sadbi uraza kuri YouTube yacu ukandika Buja FM maze ugaheza ukamubona live Bizimana Abubakar Karum Sadbi urabona Israel ngena abantu baduga niki turabona ngena abantu bariko baraduga ndabona no kumbuga ya bamaze kurarika abantu banshuti ya bose ati yamaze gushika mu bwambwisamirizi Buja FM ati the king kabisa wabonye imiriro ko batangiye kuhisirako Irangunda Lewis imiriro myinshi muze musireka imiriro muri benshi Sadbi yamaze gushika Bizimana Abubakar Karum ushobora kumwita Sadbi satura mabafu n'amabuye satura bajinga una musi ni brand ambassador wa 1x Bait. Yes na musi munitwa Eloi mpetarazi gufotorize wa muzi Eloi kuva muri dance photographe agezweho cyane Bujumbura ego afotora neza cyane ararema abantu bariko baraza ari benshi kuri YouTube muze muri benshi siraka imiriro the king of Ken Empire is here the king of Ken Empire muziko ari ivyo bariko baragwira cyane super hafu no musa radukizwa niki muze muri benshi imiriro King Sadbi turakwemera sana tayari ndani ya studio ingo tuhatwike tayari ndani ama message aratanguye kuza ari menshi gose mama turindire bashike bangahe ya mikro turindire bamanze bashike kuri YouTube baze nka 5 imiriro myinshi birateba ariko birashika birashika tu ikinico cerekana yuko umuririmbyi Israel ikinico cerekana yuko umuririmbyi kumbuga ngurukana bumenyi abakaze cyane nikite muravyibuka Sadbi yarashitse ngaha muri Buja FM Buja FM uyu munsi nyene Sadbi akiri muri studio ibihumbi 100 by'abantu badukurikirana byari byamaze gusika Sadbi agaruka kuri YouTube ico gihe nyene YouTube kubita 1500 Ariho message ngujya Sadbi ninapfa ntamukoze mu ntoke Imana izobimubaze ngo birateba uramukora ariko bizoshika uramukora nico ciza nanyaruke hano muri Premier House ama message ni menshi ngo yaga Sadbi squeeze ni mtu mkali mwambie birateba ariko bigashika is my favorite song award ni yiwe ko turasaka amakolabo n'abartiste bo hanze y'igihugu ngo Sadbi ama message ni menshi Sadbi urabona izi commentaire ngene zinjiraga Nikita range na makomantere yinjira yewe ibintu birakaze Sadbi hano the king of Ken Empire is here wanitse indirimbo nyinshi kuva kuri inkuru y'ukuri Nyanzobe abadada ba BJ afisa amanyama Greta n'izindi nyinshi mwagiye murakunda ziwe kuva kuri satura mabafu n'amabuye feel love no love birateba n'izindi nyinshi wabonye na Papa Rosel yamaze gushira ku imiriro Rodrigo Yolo Papa Mateo
uraraba ntugongo banzogarika kaduga ndamuzumye Rodrigiolo ati fire Israel abantu nibaza ari benshi imiriro myinshi ingena abantu baduga mama tugira twakire Sabi mwamaze kumubona muri studio arasa neza cyane araberewe yahora neza na neza mu gihugu ca Sweden Sabi wambaye fresh kabisa birateba ariko bigasika ya kolabo wemerera abakunzi y'umuziki ugiye gufasha lino zigeze izi message zose turadisoma nimugira ubwoba ngo ndasaka mu mwakire Sabi ariko araririmba byose muraza kuvyumva reka basi dusikane commentaire 150 hama ce tumwakira siko ganikita tugeze kuri ama commentaire basabanze kuza ari 150 ubu tugeze kuri 131 oya zirarenga ziriko ziraduga 150 aho zirashitse kuko urani ari ziko muze muri benshi Israel mbere ko tumwakira muhere hasi ubanze umuvuga ingene yambaye Israel twagiye kubatari ariko ami pro hageze hagera kubera umuntu yategeza kuja kuvyirabira ego yibaze ko ari ugushikuza ego ariko abadasama mega Israel ababwiye Sirayeli we Sakarancisco tayari zamaze gushika amasugwe na yiwe tuze kumwakira aririmba ka birateba zasekera cyane tumwakira aririmba birateba canke birateba ariko ataragira description ariko Israel ko umuti twagiye yambaye neza vraiment no mukingi mu kwambara abatariko baramubona ndabasavye muje kuri YouTube kuri Buja FM Satbi Saturama Baf n'amabuye yambaye ipantaro bisa n'ikoti umupira mwiza ishenete amafume ihereni nikitako kana kubya na ya force ya blanc azo kamera zirabona cyane birabire hariya tubibona ama Satbi yarakuye Madrid ubu nyarakwise Matrice new look ebana topsa Israel arahantu utarashika ubu utarashika nikita ni oro canke ndabira mwizo imvura ndabira mwizo 24 kaha bisigura yo kugwego rukomakomeye Israel ukazona umuntu yambaye ibisenete binini uzobanza ukazobana umuntu yambaye gasenete gato uzokegera wagira ni ama plaque yo ngaho muri ntuzi y'amasene okay imbere yuko tumwakira turi kuri 172 commentaire ndasaka mukwize 200 commentaire hama tumwakire birasoboka muze muri benshi sirako imiriro muze muri benshi musireko imiriro Sabi yamaze gushika ari hano mu bwembwe bw'isamirizi Buza FM asidirimbo yitwa birateba ariko birashika iyo ndirimbo inyibutsa indirimbo yitwa ngo bangaye imbaga nabangahe intege ariko mfisi cizere yuko igiye kugwa ngo nzotacinga kuma miliyoni ariko ngo byaratebe mugabo byashitse biko birashika kandi ngo wande nsokurira intege ntiwumva yuko ari indoto zabaye realize ugerageza urabe indirimbo za Sabi uza gusanga indirimbo za Sabi zigenda zirakurikirana umva uri kurikunda uri kurikunda cyane twavuze ko dusaka commentaire 200 tugeze kuri commentaire 219 okay muri ino minota itatu imbere yuko dusuka 15h30 ndashaka yuko dukwiza commentaire 230 commentaire 230 commentaires muze muri benshi 230 commentaires Nikita tuze 230 tugeze kuri 235 Nikita ibintu uri kurabibona urana umurindi iko
Okay, tuve kuri 230 dushike kuri 250 yama tumwakira. Israel. Yo. Ico tuvuga abantu baca bagikora direct. Umva muvuga rimwe bakumva kabiri. Dusaka 250 commentaires. Birashoboka. Nyaruka 250 muzishikanye ca tumwakira Sadbi satura amabafre n'amabuye is here. Abanditse harimo ababitwa ba Momo Paparazzi ba Delphin ba Eric Ndayishimiye ba Jean de Dieu. Banditse gute? Aba Norris Ntwari aba Claude Bizimana ba Mr Wimbi Irankunda Eric ababitwa ba Iber Rodrigue Yolo Nduwayo Reverien ni benshi cyane. Yes, 250 commentaires hamatumwakire. Yitwa Bizimana Abubakar Karum ushobora kumwita Sadbi satura amabafre n'amabuye satura abajinga n'izindi Nikita Urabibona na 255 Nikita hema kabiri 257 ubu jendi nyuma hewe imvura reka tumwakire yitwa Sadbi satura amabafre n'amabuye tumwakire ariko araturirimbira indirimbo yitwa birateba hama bigashika sat kuvaho waririmbiye nturajiburaya saturani uwajayo wewe ntiwugaruka bakansuzugura bakanyongera nanje amarira agakorokera mu nda ay'umugabo atarayingona bavuga ibibi bahisha ibyiza ndi mu ijambo nzibigwa inzira yo system why you want to kill my career tell me najya mu bazungu bagakoma amashi najya mu barundi bakayema isaya nabonye abarundi twameze amahembe turushwa gukundana n'abanywa itabi birateba ariko bigashika kandi iyo bishitse bitangaza benshi iterambere niryo twese dushaka umunsi twakundanye tuzorigirako birateba ariko bigashika ari usavye ngo bishobotse muhore ame 3e paragraphe Sat. Let's go my man. Ni wakora kumahera wibuke gutaha uze kubikiza utanga akazi inabafisa amahera bayabika mu nzu tugafinzara birateba ariko bigashika kandi iyo bishitse bitangaza benshi Wow. Israel hari kindi uvuga? Iyo bitangaje benshi. Baje bitangaje benshi. Baje bazana ibintu vy'amashari, baje batangura gujya iyo umuntu ateye imbere ni kwereke abansi baca bagwira gasati. Abantu. Yata. noneho ku isi niko bigomba kumera kuko ibyo ducamo byose biba ari ivyigwa urumva utabaye wiga ntacyo uzomenya ku isi umva amanota uciyaronka bivanye n'inyifato wagize muri icyo gihe wavugwa canke ugira muri iki gihe uvugwa kuko byose ku isi ni ivyigwa kandi byose ni resulta nayo iva hehe iva hahandi muri za decision zacu ariko nubashaka kumenya uno munsi umuntu agerageje kumva Sadbi akumva ivyo avuga harimo isomo ry'ubuzima wumva yuko yize nubashaka kumenya niriye somo ry'ubuzima Sadbi yize kuva gitangura nuno munsi bivanye n'ivyo yagiye aracamwo bivanye n'ivyo yagiye arabona ingumu nyinshi imigere myinshi ituma umwana bihigaba ndabesha iyo uri kurarera ugakubita umwana sana inkoni ishikira igufa ishikira ingeso uko niko nabaye urumva nakubiswe byinshi cyane nkubitwa byinshi cyane bintuma niga urumva gusa nabaye butandukanye n'uwo mugani kubera yuko namenye kwihitiramwo rero
ivyigo nibyo byangiza uwo ndiwe mature izo nkoni izo ngumu ako gasuzuguro n'ibindi byinshi izo nkoni wazikubiswe n'abandi ako gasuzuguro kavuye kuri bande ba bandi DJ Israel yavuga ati iyo bitangaje benshi baruvuze gutera hese yarabonye iyo bitangaje benshi umuntu yishu ari mu nyishu mu bihe vyiwe bana none atahora kuramuze ashaka kuguma kuraba muheraba ngasigaye yibaburisha ngo canke ngo heraba ava none ko atahora kuraba ko atakwikoza nuko hari nabandi bacavuga ngo ngasigaye ajya mu kuzimu asigari eliminate ni Freemason ariko arakora bwa nigeze Freemason kandi izo sad baramaze guhura nazo cyane za eliminate nyinshi gose suko turabari ariko nkibaza ikibazo uno munsi urasohora indirimbo zigafasha benshi uno munsi urasohora indirimbo zigakora ku mitima benshi ariko nkibaza impamvu mbega indirimbo nkizi zabirateba indirimbo zihanura indirimbo zigisha hariho amashyirahamwe uno munsi abakeza canke urabona iyo usoye indirimbo mbi Israel na Nikita haba ari ibigo bistopi indirimbo ari mbi iyo ari nziza naho biraheza bikagenda gute barabakeza feedback bimeze gute kuri bano bakuru bacu canke bano batware exactement yuko urabona no munsi ibintu biratandukanye naho hambere muri ayo masekitore yose abantu bahatwara baratandukanye n'abantu bakurikirana umuziki ufite ariko ibyo byose ntibibuza yuko umuntu aririmba indirimbo nziza ishikira muto na mukuru capacity tuvuge y'umu artiste ashobora gukora ikintu kinezereza bose iriko iratakara muri no myaka ahubwo uragira parti bagira industriel musique industrielle ifata hano hamwe nifata abo batware cyo gituma ubona batavyumva ibyo turirimba sometime by'ibisusu nibiki byama gutimiyo cyo byitwa ko ari gutimico ariko ni commercial niho isigeze by the way is amiprovagije ati gute mwebwe mukiririmba za ndirimbo zifasha benshi parce que je no kubwira muri no myaka ibiri mbwira indirimbo ihanura yabaye hit biragoye kandi za ishari zirimo ubutumwa bukaze cyane ariko ishari ni sa hit Emerson nibaze barabe injyajya n'iyindi ya Emerson tagata urumva lyrics urumva umuziki mwiza ujya muziki niwo abantu benshi bonga bafite n'amafaranga bakunda mu gihe tutariko turawuririmba ditwitege income ko turirimbira abajene gusa rero tugarutse ku kibazo cya Amipro est-ce que mwe muririmba izo ndirimbo nziza barabitayeho oya nta muntu numwe je imodokari sa hit ahantu hose nacha nkumva imodokari no ku mashow kanabibona feedback everywhere in this country icyo nshaka gusa ko abantu batandukanya ibintu ndashaka ko mutandukanya Bujumbura n'igihugu indirimbo kuba hit irashobora kuba Israel ngata yivuza cyane cyangwa Israel yivuza cyane mu ma club ariko ruguru nta yihari urumva ariko mu gihe twe tuviza izo ndirimbo tukaviza igihugu cyose indirimbo zifite icyo zimariye abanyagihugu twifuzaga ko natwe kuko twogarukirwaho abantu bakatwita bakavuga ati okay turabahaye prime turakuvuze mu ijambo runaka turagize ukwira ngo nabandi baboneraho akarorero no munsi utaririmbye akanuka utuntu aregi ukuntu bidapasa bakubwira ati waririmbye izo ndirimbo ariko indirimbo nziza myaka yose yamara indirimbo nziza je ni wombira ukuntu imodokari yabaye hit muri no myaka kubera indirimbo nziza of course rero itugarukiweho
nico dusaba cyane cyane none Sadbi hari ivyo yifuza kugeraho vyatevye bitarashika canke vyarashitse vyo ari biki uno munsi ari mu nyisho bo nivyo nabonye ko bidashoboka bishobora gushoboka ndabibahiye mu ari byo mbaye mu rero urumva ndageza kubwira abantu uti kama urumva ubuzima bwanje cyo buri kuri rezo sosio kandi nabushize ahabona kuva mva hasi gushika nja hejuru ndabushira ahabona rero burabera icigwa benshi kubera yuko nabushize ahabona rero kuno munsi meze uko ari umuntu hanzi muri 2009 ntameze uko yigiki akora hiki rero jewe nahindutse jewe abona ukundi no musabona ukundi ndamubwira iki muri iki gihe nahindutse ndamwiga ko nkamwereka ko atacamaze canke ndamugarukira nkamwereka ati use this way changa dore ko nanje byabayeho ibyo babyita kugira trust mu buzima. Hari kibazo ngira mbaze Sat numva mengo kino kibazo Sadbi ukitwishure kugira ngo kize guhanura n'abandi ba artiste bariko baratwumviriza uno munsi urafise imyaka irenga kuri 10 muri music industry kandi muri iyo myaka irenga kuri 10 nta mwaka numwe izina Sadbi digera rizimangana izina Sadbi ryamaho kuva kuri album ya mbere yitwa Inkuru y'Ukuri turi kuri Mize Viva benshi baravyibuka hakaza concert wakorewe na Iko kuri Mize Viva benshi baravyibuka imyaka yose Sat yakoze Sadbi yamyeho Sadbi zina ryo ryamyeho Sadbi ni wa muntu hagarara kuri podium abantu bakarira indirimbo from A to Z kuva ku jambo rya mbere gushika ku jambo rya nyuma ariko no munsi turiko turaba mu bihe umuririmbyi agira 6 nyuma y'imyaka 2 agatakara turiko turaba mu bihe umuririmbyi agira 6 nyuma y'imyaka 2 akaba asumba kuvyimba Chris Brown canke Wizkid turiko turaba muri ivyo bihe aho umuririmbyi asora indirimbo imwe akumva yuko media atajo zimaze canke umumenyesha makuru atacamaze nubashaka kumenya nubwo yabutumwa Sat yotekerera abo bantu esko no munsi yoko gwiki kugira ngo dusubire kubona babaririmbyi nka ba Sadbi bashobora gutena imyaka 10 canke irenga bariko barakora kandi biriko bigenda neza. Of course uyu munsi Sadbi kuba ndi ngaha waremye Sadbi yaba mu bimenyesha makuru yaba hehe agafasha Sadbi bari abantu bigiye uwo mwuga kwanza icyambere ndasubiremo nk'abantu baremye Sadbi bigiye cya Sadbi abantu bavuza Sadbi muri music bari abantu bazi uwo mwuga first bari bafite akaranga mutima. By the way, today sinvuze ko because jewe nimbanza nga kabiri mu kwezi gatatu mu kwezi bya FM nuko mvuga ati hajya ahantu hari abanyamesha makuru bakaranga mutima banubatse iyi generation shasha byukuri ama visage yanyu nta utayizi gose ko bagize uruhara muri generation nkuko Balandri Mugisha bande bagize uruhara muri generation zacu kandi urabona ko je ndi sure yuko Buja FM uhereye ku ma event ya Duma Buja FM hari ikintu cyubaswe muri iri ya myaka gushika ubu ari cyo abandi bagenderako so rero biratandukanye cyane no munsi promoter araza akaja kunuza akavuga umuririmbyi ko ashaka akamuponda par exemple abayaga koso no munsi tindi ko ndaraba ku marezo sosio dramati abayaga kosa gato abantu bose baciye basimbirako bashaka kumumanura kubera yakuza akantu gato gusa numva abantu bari kuntu baba bagushaka bagufatireho utirigane gato gusa aba promoters bari bakwiriye guteza imbere umuntu abari bo bagaruka bakavuga ati why kukurya akoza kosa gato aramumanuye umuririmbyi akagira muri circumstance nkizo zitari nziza cyambere aho navuze kuba journaliste ngiye no kuba promoter ngiye kuba ririmbyi muririmbyi akiza
aba yumva ko ari ikintu cyitwa folie de grandeur nawe siwe byose ni experience ni imyaka kuno ugira imyaka niko ugenda udataho ariko niko ugira imana iyo myaka uyimare uyimara gute ashaka kugaga ku muririmbyi ikintu kimusaba discipline is the key ku bintu byose nigo rufunguruzo ku bintu byose ndasubiramo uti akatakaye cya uvunguni shelter iname mu gihe cyose ufite icyo ukeneye ku muntu nawe akubwira ati fukama do it. By the way our artist uno munsi ntibishoboka guca bugufi biragoye ariko rero kandi tugaca tugaruka ni muri ya myaka yo gushuha urumva hari ukuntu nyene tutagomba kubifatiraho ko cyane kuko nibihe experience n'umwanya. Ikindi rero umuziki dukora bakora commercial gusa ariko umuziki commercial n'umuziki mwiza bitandukanye. Commercial no munsi bayita hit iyo ndavye commentaire zanje mbona hit siyo hit n'abantu bonyene nibazi gutandukanya ibintu. People are not smart. Abafana ntago bari smart. Sasa ugize commercial gusa umuziki ni do re mi fa sol la si do izo note zizwi ku isi nizo n'indwi ariko havamo imiziki myinshi. Ukuntu havamo imiziki myinshi niko n'abantu bumva kwinshi bagakunda no gutandukana. Mu Burundi bashaka kuba bakunda style yabo. Madagascar bafise style yabo. Don't gusiga style yawe ugenda mu y'u Rwanda kubera havumye saa moja unataka upike nawe ijya beat ya saa moja. Musi just style yavuye ko muzojana nayo. Amapiano yaje yahitinze uhitingiye kuri amapiano. Idona ntaguza izindi style hatanguye reggae haza zuki amaze kubaho style nyinshi kwisi. Sasa ibintu byose biraza ukajana navyo bigiye bijana nawe wewe n'izina ryawe hakaza abandi bazaranye n'ivyo bintu bishasha ariko ufise originality yawe nakujya ko umva ishari imodoka ndazisohora muri no myaka I'm sure yuko zizogumaho kuko nindirimbo zikugaruka mwo igihe runaka kintu runaka vuga ati ibintu biranse hako kwibuka ati birateba urumva iragutuma yonyene kuyivuza irakuzamwo yonyene somehow. Rero abantu batandukanye music industrial na music commercial na n'umuziki mwiza navuze mu bice by'aba promoters aba journalists aba artists discipline zacu ni vyiza rero ko umuntu agira originality yiwe. That's why tukibona kidumu canke aba ba mudibu agahengwe barakubitirize kandi nta imyaka agumaho indirimbo zagahengwe niki ariko none Satbi ni bibi kujana n'umwanya kuko kujana n'umwanya uko sukujana n'umwanya ni influence y'ikintu runaka ndavyita kwa ifatiriya kom ni influence urumva ubu buriwe influence n'ikintu runaka kiba kivuzwa cyane mu matwi yawe n'abandi bakagikunda ukabona yuko na wewe wocuca muri iriya nzira si bibi. By the way urose true bigakunda kufatira muri ico muri iyo way ntugume aho cyuhindura parce que byaragukundiye. Use that opportunity mu kuzana ikintu ciwawe kandi ukaba staying as positive muri mind parce que umuziki uva mu wundi ndishuwa ndashaka kuzana karorero je ntanga karorero kuri ntanga karorero kuri new generation parce que generation iri hejuru yanje yarabayeho iyanje iriho icanye ishobora kuba ejo yitwa ko yabayeho ariko iyo no munsi ni future. Indirimbo nka nzoduga Double J isa niyande ariko ni indirimbo ifise muzenyi yayo quality yayo na originality yayo. Indirimbo nayo na no kwishinga nopfa saba production ni indirimbo zacu zakorenga no gufata no ni indirimbo nizo ndirimbo zakwise mu Rwanda zirakoma cyane paraporo
by the way ukuntu iminsi igenda tubona yuko turi influence cyane n'indirimbo zo mu Rwanda dushaka kugira ijya quality frequency yabo niyo dushaka kugirako rimwe na rimwe tuva ngaha twagenda kwa registra Kigali mvuga Kigali because turasangiye ururimi dusangiye ibintu byinshi muri côté commercial concurrence ibaye nous sommes les victimes kubera akoze iki iterambere itangana muri byinshi urumva by the way iyo ufise gwawe bikiye ukamenya kubibamwo ugumana na originality yawe ugumana ari wewe Jero mvumengo rero ngaho n'aba producteur bacu barafise uruhara kugira ngo ndabagaruka ko parce que ntibigeze batera imbere kandi music industry yose mu Rwanda cyangwa n'aba producers nibo babakora bajya baririmba nibo bashira akoro akamenya ati akoro iza kugenda uko artist ngira ngaha ele aririmbisha 90% y'abaririmbyi bose urabizi akoreye bavita igishinwa ashiramwo beat agakubita beat agashiramwo n'imbi melody kandi biba biri vyiza papa bijanye kubera byakoze umuntu avyumva bitaho muranibaza sat ko bateye imbere ahubwo babuze matosi ziteye imbere zigezweho si matosi ariko logiciel ntiziri updated because music industry ugiye muri studio uri hasa 50,000 bro ariko ugiye kwa Ellen $1,000 bro ateguza gushagura material akagura logiciel kugira ntagire ibisa n'ivya wawe urumva ateguza gutera imbere ariko ngaha afisa 50,000 nashobora kugura $1 sounds cyangwa sample package urumva nta n'umuguzi atunga yoza ngo ashire avuga ati jewe ndakoze ikintu atabona ko cinjiza ukajusanga ntibagiye baratera imbere bamwe bigiye muri karaoke abandi uko nguko nico gituma no nama masteringa acagenda hanze of course yes nuko yemeze turacari kumwe na Sabi reka rero tugaruke ku ndirimbo birateba ariko imbere ko tugaruka ku ndirimbo gato hari kibazo numva shaka kubaza Ona munsi turiko turabona uruza n'uruza rw'abartiste benshi hanze y'igihugu baje gukora ibiteramo ni terambere canke ni kugenda tutaramenya yuko haragira yuko tugenda when you see kiri kuwahagaze on stage na Double J abantu bangana kujya bariko baravuga wow basaraje mbona hageze abahageze aba videos ndabesha hageze kabisa abahageze hari umuntu nabonye yanditse ngo ntiharagira yuko abaririmbyi b'arundi batangura gusohoka nkaca nibaza hazogera ryari mu gihe dufise diaspora nini hanze y'igihugu kandi ikunda n'ibiteramo byacu kubera ko uyu muntu utamubajije igituma icafatiye ko urumva we yavuga yuko ngo kubera ngo abartiste bacu bagenda bagakora ibiteramo mu masale batagenda mu mastade ko biri kose hariho intango audience niyo nyene kandi bihari niyo ntango nyene birumvikana by the way kujya ngo ni masale iki nibaza ariko request ya organisation kabisa no gukundana kuko ugiye muri Sweden ntibakwakira nkuko bakwakira Brussels usanga abarundi bivuga ati abona abarundi baje bakipoera biravana n'ahantu hariho yes nuko tugaruke ku ndirimbo birateba ni indirimbo nziza ni indirimbo munagerageze kuyumviriza neza ni indirimbo kubganje nkunze kwita yuko ari indirimbo idapfa ni indirimbo izokwamaho kubera iki birateba kubera iki Sabi yasohoye video imeze kuki first wemera ko umuziki wawe ari mwiza video ni nka sorti ya promotion gusa because ni message urayakompanya gato tu parce que urashobora kuyumviriza muziki ni streaming platforms za streaming yaje si YouTube ni yanyuma ni nka sorte promotionnel ariko yinjiza neza ni nka za Spotify nawe nturaba urumviriza urumva rero muziki ni ujya wumviriza kuko unafise na audio mbi ushaka kugira video ngo bice biba ibintu byiza rero ndemera ko muziki wanje ari mwiza nakora video mu buryo bwose nshaka
ndabwiyumvira mu buryo bwose niyumvira urumva rero yitwa vertical video ni version abaririmbye mpuzamakungu bariko barakora muri iki gihe babimenyereho mu myaka iza nkuko twagiye tumenyesha ibindi mu myaka iza niba babona video nk'ijya bayita vertical video dusubiremo bayita vertical video abantu bose bariko baranyumviriza ijya video bayita basubiremo bayita vertical video banayitahure kuba mutize hamwe isigura iki vertical ni video ibiri mu burebure ofeti korushinze hano yitse horizontal horizontal ego bari vertical hakazi Israel ati ngo kuba mutize hamwe kuko nkida bana example parce que our people need education abantu bacu bakeneye education kandi ntago baraba smart n'abafana wallahi icyo rero ndabatumye nigushaka genda barabe indirimbo ya Harmonize yitwa Sijalewa waraza gusanga ari nayo ari vertical video. Yes, turagarutse kuri vertical video. Hari umuntu wakoresheje none umuntu yavugishije abantu benshi uramutwara muri salon uramukura ubusage hama mu nyuma hari amakuru dufise yuko Sadbi ntiyamushize muri video gusa ahubwo bivaye n'ubuzima ujya muntu yarimwo hari n'ikindi Sadbi yamukoreye gituma uno munsi asobora kwiteza imbere mu buzima bwiwe nimba atari banga Sat ni giki kindi wamukoreye muri iki gihe ndashaka kubigira ibanga kuko bishaka kubivuga ariko twe twarabimenye mwe murabizi ariko n'umwe tubigira ibanga twebwe kugira ngo umuntu nanuze irabivuga neza ati icyo kuboko kw'iburyo gutanze uko ibubamfu ni kubimenye ari igihe bikora kugira ngo abantu babonereho bakurikire example Israel tubanze twugura umurongo wa telefone canke byo bavyiza kuko ibibazo ni byinshi cyane turaza no kumubaza kuyani ma collabo ariko make sure yuko uza guhamagara kuri 611000 turi kumwe na The King of Ken Empire hari umuntu yanditse ngo Sat ndi hanze y'igihugu ndagusabye ndirimbira indirimbo yitwa Buhura yandaza kubiririmba araza kwiririmba nta kibazo umunywanyi wa mbere ku murongo wa telefone allo oui namahoro nagaba message bite bugane mahoro cyane turabumva murakomeye yego indirimbo wari wakoze umutego birateba ariko bigashika uru mwe mwisi thank you so much urazi kwiririmba none oya ndayumvise ubunyene urakoze 611000 nguru umwe kwisi urumwe ku mubumbe wari ufite target nyabaki indirimbo ga uyu n'umuziki w'abarundi reka turabima ibyo bashaka cyo gituma majorite barasubiye inyuma ntibagikora n'umuziki nka kera maybe new generation nyene ariko abantu banyabo nta music bagiflowing ariko ziyuko kera igiteramo ari saa 10 abantu saa 7 baba buzuye no musi nakintu kibakura muhira because turirimba ibintu biraha commercial hehe nga mu gihugu cyawe kandi urabe na kera urabe kera umufana ni wamutegeka kubanza kuririmba yaririmba utaranamubwira allo oui namahoro neza mto meze neza ndashima Imana ninde tuganira yani Edi Master turi kumwe na Satura Mabafi mu mpega tuvugane mahoro yo Sat yaga uko sawa niko poa bro ndagenda kubwira ikintu cyari kimaze igihe muri jewe kuva gitangura kuririmba nabwigenda gufana n'umusi mufana yego ariko kuva iyi ndirimbo isohotse ngiye kuba umufanzi wawe ubuzima bwose bwaduka kubaho kwisi ni giki gitumye uno munsi wumva yuko wotangura gufana Sadbi iyi freestyle yatanze haswe kurira cyane ni indirimbo yanyubatse sana urayizi birate bariko ngiye kuyiga yige hari muri iyi ndirimbo hari ibisa n'ubuzima bwawe uri kuracamo canke waciyemo sana benshi baravuze aho ngeze byaratevye ariko byarashitse congratulations bro
safi nawe merci sana imana ishishikare kukuja imbere amen ikintu kirakomeye nubona ko Sabi yungutse nungutse bon ni bya bintu turiko turavuga abantu bumva ibintu bimwe muri no myaka ntago babiha agaciro nibishobora kubakura muhira. By the way uyo urumva ko nugo nogira ko kanseri yoza nkiterera muri akansama because anyibonamo ariko bijyanye byo kwitera muri public abantu bakagusama ntabwo baba wari gasata ubwo bwagute mu gihe mbandiko daririmba ati hirya yejo naho jenzo gura imodokari nawe ugura erega utayifise ni wabari bihaje imbere abayibona ati my god yebana kweri byavuze nivyo music is emotion ariko abazi yuko uyifise urugura muhenda no umva ico kibazo avuze ngo uko nyine avuze nikita umva uvuze gute ufashe ibindi mistari yanje bishize mu bubeshi reka tuvyihoze ariko dukomeze music ni emotion abantu bareke kubitandukanya cyane kwishyira mu muziki ko ari party uburyohe sexuality inkundo joteme ibyo ngibyo gusa no music kera uko ikivugo cya music ko cyaje ko ari kuririmba real life ubuzima abantu ukuntu babayemo and I don't forget yuko Sabi indirimbo yamenyekanishije cyane gose ku rwego rukomeye ni indirimbo yahe inkuru y'ukuri iri muri yenu zenye kategori ni live ni indirimbo kandi tigera ipfa and iyo uri muri business uramenya ati cible ya ibyashara vyanje ni aba nibo babikunda yes nuko yemeze reka twakira undi munywanyi ku murongo wa telefone ndabona abanywanyi ari benshi bifuza kuganira na Sat ariko tugira ko nibindi bibazo Sat uherutse igihe wari ngaha hari amakolabo wavuze ko adakenewe gukogwa hagati ya Sabi n'abandi bari imvyarundi kuko ubona yuko ataho yo bashikana nk'umuziki w'Uburundi mu iterambere. Ikibazo nca nibaza abandi bakora amakolabo bayahagarike tubanze dufate akarere canke ami problem bivuze gute mbuze hari kibazo twakubajije hano kubijanye na collabo no muririmbyi wa hano Big Fizo uravuga uti Fizo gukora na collabo nawe si bibi ariko ico nibaza ahubwo nuko iyo collabo ntaco yobize gufasha umuziki w'Uburundi muri kino gihe. Ikibazo rero ndiko ndakubaza harageze yuko tubanza guhagarika gukora amakolabo n'abartiste b'abarundi gusa canke kuba yoba ikanezera abarundi mu rwego rwo kunezereza abarundi ariko Big Fizo don't need Sabi to be big in Burundi because he is big than Sabi in Burundi. Sabi nawe yaramamaye mu Burundi none for what nezereza abarundi nyene but Sabi ntiyamamaye cyane aho ngaho Tanzania canke Big Fizo canke uretse Kidumu nitwamamaye gose mu oye basi muyikore muri kakarorero keza ko kwereka abatoyi banyu ko hariho erega turiko erega biri mu bipango none safi sana collabo ya Lino Jera kozwe of course ina sounding very very good bro aya Lino Jigo chapo arazi kuririmba. Ikindi kibazo hari abapeti benshi bari kubara hagaruka micro bayitegejyari cyagumye bigaruka mu commentaire master ni program ya artist nyine gikoko gikuwa niciwe maybe mashaka mwemvita akavuga nyine bimeze uno munsi umuntu akeneye Sabi kugira ngo bakorane igikogwa nibihe bintu Sabi basaba ndakwiyumvamwo urampa amafaranga ndakwiyumvamwo urampa amafaranga
ntakwiyumvamo urama mahera utamwiyumvamo hama mwiyumvamo for free aha ariko hari yari deba yacu yari hari hirya y'ejo ikibazo kica kiza because nanje ndi muri business hari ikindi usaba nubwo umuntu yoba afise talent kandi umwiyumvamo oya ahubwo ndashobora no gushiramo yanda kukwiyumvamo si easy tuza kunyemeza bro nivyo nitwavuga impano yashikirije yes nuko yemeze hari abandi bantu benshi bifuza kuganira na Sadba ariko nikita dusomera ama message nka 5 ku bantu bagiye barandika mbere yuko turangiza numva nogarukana cya kibazo Sadbiko twamuronse abarundi kubona batarabaye nominated muri Trace Award mu Rwanda nka Sadba bivuga kwiki jewe nguma hamwe simponoka sinkangika sindaba iki fisi igihugu canje abene gihugu banje ndabibiri mu gihugu canje wewe ushaka uragama gaciro urambwira ndabe koko gaciro koko ndagakeneye naho nyene ko kankwiriye canke ko wakihaye urumva sasa n'abarundi tugabanye guhonoka tujye bikezo bya mekare tugume hamwe ntidutubwo tekereza kandi urumva twarumvise ko tutari twenyene twari mu bandi ntidutubwo kirazira ejo ni heza birateba arone yanditse mbwa birashika ngo mubwire Sadba ati courage ikintu ndamukundira Sadbi ni ndero yiwe no mu mama ariko aratwumviriza merci mama murakoze Ese nukwemeze ndabona nakanya kariko karaturega ariko tubaza ibibazo vya nyuma Sat ho bari yo collabo ufitaniye n'undi muririmbyi atari umurundi of course na ibintu birangora urabona business ya 2018 y'umuziki siyo business y'ubu abantu baba following music ubu siba abandi bari smart kugira ngo jewe mfate nka $20,000 ndashire mu muziki orke umufana ndashobora kuriha 10,000 ngo aze muri concert urumva ncamhomba hari umuntu yanditse message avuga ati ngo Sadba zoza guteramisha abarundi n'abanyarwanda byari ko Sadbi mu Rwanda gwasiga ikundira mu Rwanda I know nahabaye murabizi najya hamfisa base nyinshi jewe ni nahabwa agaciro kanje nkahabwa umufungo nshaka nkahabwa ibyo nsabwa ndagenda mu Rwanda maybe kuba ntaraje niko capacity yanje itarakuye sawa okay nihagera nzoza yabandanye kunda cyane mu Rwanda ariko mu Burundi hoho gahunda ya concert Sadbi ryari tumwite ryari kuri stage warabonye concert zose zabaye muri no miss warabonye réussite yari yahe atari ya The Ben twari kumwe na Big Fizzo eske izi concert zose zabaye muri no miss réussite ni yahe abantu imitwiri Kigali don't je ntumbwire ngo gukora concert nowadays because sindi satisfait n'abarundi gusa ntibaza ni kubera sindi satisfait n'inyifato y'abarundi babafana bakunda nicyo gituma ndiko ndirimbira zabirateba maybe ndabe ko ho wari yindi generation ariko mu makomantere barabereka urukundo bakabereka ko bazobashigiki people are too poor abantu barakenye muri concert hama ntibazi ugasanga ni intebe gusa barakenye ariko bacatunga none haje umunyarwanda aho rero kwanza nanje aho vuze ikintu cyo imitwe yose yagiye Kigali ni yagaruka i Burundi tuzosura kandi dutegura yaciye abandanya avuga ati na collabo yaciye abandanya avuga ati ngo collabo yawe na Bruce yahereye ngira hari je na collabo na Bruce nigeze mvuga habwo ya Sauti Sol yavuze ya Sauti Sol abajije ya Harmonize konde boy urazi turapanga artist afise intambwe runaka ikurusha aragukorera utuntu tunawe cyuvyumva ni music industry zo ni stories za under carpets ariko twarakoze ikintu ndagenda muri concert yiwe muranahura Swede ariko hageze gukora igigogwa cenga nanje ndumurundi papa winyankamuga yakuza asuzugurwa oya sindakwemerera kunsuzugura nihagera uzombwira ati poa nimba hataragira ndajya bike nkigumira mu kanyosha papa nakarenga ubuntu buri ha nigumira mu kanyosha bro ngaza nitembera hajya mu ruzi
hari n'umuntu yari yanditse amakomantere ati no mu Kanyosha uribuka abapeti yo mu Kanyosha ngo korazwi niyo wavuye Ako sinzi amakomantere yasavye ko yoshigikira wanave sikose oya du moins abapeti sinibuka bo mu Kanyosha abapeti bo mu Kanyosha bon simbona tala mu no miss mu Kanyosha Fabulous nuko ntabikora Fabulous Kitchen boy afise studio and iri mu bikogwa enta turashaka kuyifatanya kabati tuzamurende ariko agenda abagiriye nimubemerere n'abajokers ko bavetera sa papa gutera imbere kwawe ni mindset yawe kandi nisinibaza yuko ukeneye satbi 50% bwo gutera imbere ahubwo ukeneye ingufu zawe 90% 10% z'abantu Sadbi ubutumwa utekerera abakunzi y'umuziki abaririmbyi abawusigikira cane n'abasiramo imitahe mbere yuko turangiza n'ubwaye abanyamitahe manze ndabakuremo kuko nta munyamutahe akora business ashira amahera yiwe mu bintu bitunguka ngungwiki abanyamitahe nambandije kubakuramo kubera yuko nta mu businessman akora ibintu bitunguka okay sinzi abantu bafite ubwenge bamaze kubinyumva no kuvuga ati music industry niraba music industry system ntiri ya marche there is no money muri music okay kubera ko atari amafaranga reka twiyubaka ubwacu none mwe muyasiramo gasati ni muyakuramo reka sha uyakura he utarosikira kimwe mu myaka 10 nka cha one expert brother kubera iki kintu kwanze ko investisa $20,000 papa ndafise nejo nogenda kwema ariko ndagarutsa mugiye imitwe yose iri Kigali muri no mwanya kandi no baracyaje umva baracyaye ajya none ko turi kandi ntugire ngo abaza kuyajya bose ngaha bataba babikoreye babikoreye nibikorwa byabo biba bavyahawe agaciro iwabo bikadushikira eko zikadushikira hano nabo natujye vyagusa twasumira ngo na Christopher Raj vuba ariko mu Rwanda haje Kenny West mana yanje Kenny bari Kenny Gramman mbega ivyo batwereka honora umunyakigali yamaze kubona Kenny West rema nce twakora kutinoti babonye ko turi hari video batuzanyira kizikenza mse umurundi uzoba smart ryari Sadi tugusimire twakoranye neza Imana iguha umugisha hamareka tubandanye duhimiriza abantu gukunda indirimbo yitwa birateba iri kuri YouTube ya Sadbi muyikundisha abandi Sat mu kurangiza akapela y'indirimbo wumva yuko ukunda wumva yuko utova ngaho utagize bohora reka mbege twagiye mu kurangiza indirimbo birateba turagira promo birateba kazoviyo mbe kuteke yutwawe ubwo we ugarukira hafi canke na ugiye manamba uboneka nk'uwacaye icizere urangiye Burayi niwagerayo uzubibutse yuko Burundi bubakeneye uti nibikimbega kume ngotwa ukudakundana mbwirira bene wacu uti dukundane tukiriho ego uti natwe hino turi ku kivi Uburundi tubuteza imbere nahi Burundi atakiriyo nibyo tuma twiyumvira kugwa imahanga birateba ariko bigashika kandi yo bishitse bitangaza benshi uvuze gute bipro bibabaza benshi bikanatangaza benshi ergiye uteye imbere birababaza bikongera bikaba nabatangaza harakano yavuze ngo turuswa gukundana n'abanwata ndirimbira kayakano kabisa naja mu bazungu bagakoma mashi naja mu barindi bakagema isaya nabonye abarundi twameza amahembe turushwa gukundana n'abanwatabi birateba ariko bigashika yaga merci wakoze cyane Sat merci namwe murakoze Israel wakoze Imana ibahezagire Nikita wakoze cyane ami pro Israel tubasimire cyane mwakoze hama dusaba imbabazi kuri uno mwanya muto twashoboye kurenzako Imana ibaho mugisha turabakunda kandi turabubaha tubasigira indirimbo yitwa birateba muyikundisha abandi n'abandi bayikundise abandi twifuza ikino ndirimbo iba indirimbo virus mu gihugu cyose cy'u Burundi no hanze y'igihugu